ku ntebe hariko emblème yego unité travail progrès. Yego. Rero umva ivyo byose biri muri iyi nyene muri idesi je nakoze yego harimo ubumwe n'ibikorwa n'amajambere ubumwe ibikorwa amajambere byose birimo yego ubumwe bana ni president n'umukenyezi wiwe yego bose bari hamwe n'ubumwe kugira bateze imbere igihugu. Okay. Harimo ibikorwa yego kuko icuma afise si kubifata uko bisanzwe ni ibikorwa arimo igikorwa cyo kurwanira igihugu. Hello bakunzi b'ikinyamakuru African Sound, aho mudukurikirana muherereye turabaramukije. Hari abadukurikirana bari mu bihugu vyo hanze, hari abadukurikirana bari hano, hari abadukurikirana bari n'ahandi hatandukanye. Ivyo murimwo vyose hariyo abo usanga bari mu kazi, hari abo usanga bari muhira, hari abo usanga bari mu bitaro. Turabipfurije gukira, twongera tunabaramutsa tubipfuriza kugira amahoro, ubuntu n'iterambere. No munsi tugira tuganire n'umujene araza kwivuga sinomudondagura. N'umujene afise ubumenyi butandukanye, n'umujene afise impano zitandukanye, araza kwivuga. Reka tumwakire kuri micro za African Sound. Turabakiriye. Murakoze. Dushaka mwidondore munatubwiye n'ivyo musanzwe mukora. Ku mazina yanje nahawe n'abavyeyi nitwa Niyonkuru Esi. Yego. Mugabo benshi bakaba banzi ku izina rya Esi Arpen, iryo zina ryo artiste. Wavutse ryari? Nkaba ndi umu artiste. Artiste ari muri domaine zitandukanye, peinture, stylo, hama nkaba mfise imyaka 21. Donc izina Esi Arpen ryavuye he? Esi Arpen ahantu ryavuye, jewe base yanje ikintu ca mbere natanguye kumenya nasanze muri jewe kindimo ni stylo, amarefa y'amakaramu, nico kintu nkunda, niyo base yanje. Niyo mpamvu naciye ni izina ryanje nongezako base yanje. Okay. Muri carrière ndimo. Ego peinture ndayikora, gusa peinture iza mu nyuma. Yego. Gusa ico nkunda gose ni stylo, niyo mpamvu nashize kiyo pen. Ni pen hashako antaka pen artiste. Okay. Mbega watanguye ryari kubona ko ufise iyo mpano yo gucapa? Kuvuga ati natanguye kubibona, ivyo ni ibintu abantu bose babamwe. Nta muntu nawe ubwawe urabizi, ntumbwira ngo ntiwigeze ucapa. Muri primaire hose waracapa. Ahubwo novuga ati aho natanguye kubona yuko uyu mwuga wombeshaho, natanguye kubibona neza précisément 2021. Niho imyaka 3. Imyaka 3. Niyo nabonye mvuga ati en fait iki kintu kindimo ndashaka kukidevelopa, kakamviramo ikindi kintu. Gusa gucapa nacapa nkiri muto, gasanga ibisomwa bijya ngendera mu kirori. Okay. Nkabicapa nkamanika mu mashambre. Niyo nasanga mu macapa tuntu dushugwe iki nabikunda gose. Rero niho naciye mvuga ati reka nzorondera ishuri. Yego. Ngende iyi mpano mfise muri jewe ndayikuze. Waravyize no mw'ishuri? Navyigiye. Hariho benshi biga
ibijanye na ekonomi, ubutunzi, abandi bakiga ibijanye na siyanse, abandi bakiga ibijanye na gestion. Wewe wiyumviriye gute kumva yuko woja mu gucapa? Ni ikintu dusanzwe tutamenyereye cyane hano mu Burundi. Jewe wanashaka ubwa mbere sinari nzi ko hariho ishuri rivyigisha. Nari nzi yuko ufise iyo mpano yo gucapa uracapa nyene ukishimisha. Sinari nzi ko hariho ahantu ushobora kugenda ugaprofessionaliza umwuga wawe. Wanashaka ubwa mbere nkiheza post fondamentale nari nagiye kwiga science. Ndaja muri science gusa ndananirwa. Niho naciye ngira ama recherche numva yuko hari ishuri Gitega ETESA ryigisha ivy'umwuga. Ndaja gusaba ikibanza. Je nabwije ukuri nkishikayo ego ni kumwe umuntu kuri jewe mvuga ati sanzwe ndafisemo impano, ariko nkishikayo nigiye ibintu vyinshi. Wanshaka nibi vya peinture navyigiye muri ETESA. Gusa stilo narayikora kuva ntaragenda no kwigayo. Niho narize, niyo mpereje. Ubu ndashobora kuvuga ati urwego nshitseko ndafise novuga urwego mu bwoko bubiri. Urwego rwo kuvuga ati mfise capacity ikwiye muri ibi bintu, ndayifise ko naho itaba ikwiye umuntu ahejeje kwiga aguma agira abandi ma recherche. Gusa au niveau financier nshobora kuvuga ati ibintu ni procedure gira abantu bakumenye babona ivyo ukora, uronka ama marché, urenga igihugu uje au niveau international, na bintu vy'ama procedure. Gusa kuri jewe ndumva yuko ubumenyi nakuye kuri iryo shure burakwiye, ni nahanje ho kurondera ibindi tutakuye kuri iryo shure abirondera. Mbega wavuze ko wize kuri ETESA, nk'umuntu wese yumva yipfuza gucapa ashobora kuba atabizi, turabizi twese, hayo umuntu avuka ugasanga aracapa ukabona ati ico yacafye yaswemwe nk'isura dufate y'umuntu, ariko hari n'abandi atazi kabisa gucapa. Ikintu yacafye tuvuga ati uwo muntu no mubona n'uyu. Kw'ishure rya ETESA bashobora gufasha mwene uwo muntu agashobora gucapa, canke bafasha wa muntu abasanzwe abizi nyene ku buryo uvuga ati ikintu acafye ndashobora kugiha insiguro? Ico kibazo ndakugereje hafi. Ikintu cose wigisha ushaka kukimenya. Rero yavuga ati wakubise ushaka kurira. Rero naho hoja yo kwiga muri ETESA ugasanga banashaka hafisemo impano muri ivyo bintu, gusa atabikunda, adatravaye, nta n'ivyazi vyose vyogenda. Rero aho ushatse kwishura iki? Muri ETESA ego hariga abana benshi, hari abaza bazi gucapa, hari abaza baje kuvyiga. Rero abo bose ikintu ego tuba turi ahantu hamwe twiga ikintu kimwe, mugabo ico tuba dutandukaniyeko ni gukunda ico kintu. Hariho abo twigana ugasanga ntibavyiyumvamo, babibona nk'uko bisanzwe, bavuga ati jewe naho ndiko ndavyiga nzoca nigira mu bindi. Gusa nivugiye nko kuri jewe niga mvuga ati sinje kwiga gusa, nje kurondera ubumenyi kugira nkuzi iki kintu kindimo. Niyo mpamvu ndanahejeje nanabibandanije. N'ubu mbandanya ncapa kubera ndabikunda kandi nguma nkora. Rero ufise impano udatravaya ntaco bikumariye. Gusa naho genda umuntu atana kimwazi mugabo agatravaya ashobora kurengana wa muntu afise impano kandi atigeze atravaya. Mu Burundi umwuga wo gucapa novuga ntidusanzwe tumenyereye cyane, ariko nkawe nibaza yuko ufise vyinshi wotuyagira ko uwo mwuga. Kumbure nayifise akabazo, uwo mwuga woshobora kukubeshaho nk'uko iyindi myuga ibeshaho abantu? Irashobora kukubeshaho, gusa biravana. Impamvu mvuze uko iki gihugu cacu ibintu vya art ntiturashobora
kubiteza imbere gose. Yego. Sinzi ko ari kuri kote yacu aba artiste canke kuri kote y'abadukuriye. Yego. Vuze kuri kote yacu aba artiste birashobora ugasanga ni twebwe tutabishiramo inguvu. Yego. Kugira umwuga wacu urenga igihugu ku buryo aho usanga uvuze ati esi Arpen ugasanga muri Nigeria baramuzi, muri Amerika baramuzi. Yego. Sinzi ko ari ku kote yacu aba artiste canke ku kote y'abadusuma ugasanga par exemple twebwe turabishaka gusa abadukuriye nta nguvu babishiramo kuko turi mu gihugu ntitwigenga. Rero nawe uvuga ati ngo ndashaka kubikuza nkabigira, abagukuriye abari hejuru bateko badusapotinga, bateko babishiramo inguvu ntaho vyogera. Naho twebwe aba artiste twobishaka tukabishiramo inguvu ko dushoboye au niveau y'igihugu, batabona ubwo bushobozi buri mu gwaruka, iyo mpano iri mu gwaruka ngo babikuze ntaho vyogera. Aho nyene ukiri aho nyene kumbure ntiyoba ari mwebwe aba artiste mutarabegera mu bamenyesha ivyo mukora, kuko hari igihe indongozi zacu ziba ziri mu kazi kenshi ugasanga hari ibintu zitamenya, kuko nk'ibi vya art ugerageje kuraba kabisa ni benshi tutabizi cyane yuko bibaho canke biri ku rwego biriko nk'umuno mwanya. Ntiwosanga ari twebwe aba artiste tuvuga ati ntituragenda indongozi tuzimenyeshe ivyo bintu, tubereke akamaro kavyo, tubereke ingene bishobora mbere no kuzana n'amadevize mu gihugu. Jewe ukuntu nobikubwira kuri twebwe ego abantu benshi ntibarabimenya, gusa ubu novuga yuko biriko biraza abantu batanguye kumenya yuko gucapa ari ikintu gifise agaciro. Rero kuvuga ati jewe nk'ikintu sinovuga ngo abantu ngo ntibarashika ngo kuri izo nzego ngo babivuge, kuko ntasinzi je sinomenya abantu bose, sinzi ivyumviro vy'umuntu, sinzi aho capacity afise ayishobora kugera cyangwa ama connection afise. Mugabo je novuga ku gatwe kiwanje ukuntu je nobona ko gerageza kubigira ni gukora gose, tugakora kandi tukanegera abo bantu. Je nk'akarorero urabona ngaha hariho igicapo nacafye, urabona igicapo ca nyakubahwa umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe. Rero iki gicapo nagicafye jewe nari numva nogira ko ndabisaba nyakubahwa mukuru w'igihugu nka precisa neza, kuko twebwe ikintu kugira dutere imbere d'abord nuko tugira adresse. Washobora kuza ukavuga ati esi Arpen ndamukeneye, none umenye umusanga ego ku ma réseaux sociaux tashako amanimero yacu bakaza ukazona ba utelefone, mugabo ntidufise adresse kuryo ushaka kuvuga ati aba artiste bose bavyigiye bari kuko hari abavyigiye n'abatavyigiye, gusa twese turaba artiste. Ntushobora kuvuga urya ngo ntiyavyigiye mugabo ugasanga arazi gucapa kandi arabizi kandi akunda umwuga wiwe, atagiriwe amahirwe yo kuja kuvyigira, mugabo ugasanga dufise adresse uvuga ati ahantu ni ahantu ngiye nshobora kuronka umu artiste wose ari muri iki gihugu. Tukagira adresse ahantu hari amaevre yacu, amaevre da kuryo iba nka musée, hakurya hariho musée y'ibikoko, habe n'ama musée des œuvres d'art. Aca tugaruka kuri ca kindi nyene, amadevize ngaha azoboneka kuko abaturiste baje bazoza bagende gutembera mu mamize, babone ama œuvre d'art, babone uko igihugu kibayeho, kuko œuvre d'art si ikintu upfa gucapa nk'uko bisanzwe, birafise signification. Ariko ucapa ikintu vy'akaranga igihugu cacu, ugacapa culture ya kera fatanije y'ubu, kuryo usanga ama ide y'abantu ari mu matable. Rero muri ico gihe tuba dukeneye kuko abantu babona ivyiyumviro duserura ivyiyumviro vyacu dukoresheje impano dufise. Niyo mpamvu nabo bantu bazoza babone ayo ma œuvre d'art
amadevize yinjire, natwe niko tuzoba two turakura dukura batumenye kuryo uzosanga hageze aho umuntu aja guparticipa mu ma exposition hanze kumva batumye ko abartiste bo mu Burundi tugende guparticipa mugaserukira igihugu ivyo byose ni tuzaca ko turerekana igihugu cacu cyubahiriza igihugu cacu. Tugarutse kuri iyi dese wayivuze ko gatoya, ariko je mfise vyinshi, mfise inyota yo kubaza ibintu vyinshi kuri iki gicapo. Ndabona nyakubahwa umukuru w'igihugu, umujama w'abajene nk'uko yavyivugiye, ndabona umutambukanyi wiwe, ariko icyumviro cyo kwiyumvira kubacapa cavuye hehe? Icyumviro cyo kubacapa abo cavuye mu mutwe. Naricaye ndavuga ati ego aba artiste baracapa, none nanje ndi umu artiste, burya ikintu cyose ni creativity. Nawe muba mukora umwuga umwe, shama aga creativity kiwawe kugira ube widistingue n'abandi. Rero jewe navuze ati barazana, uraza ukanzanira ifoto kambwira ati capa, acapa iyo foto ayiguha, kambwira ati nkeneye aga paysage nkakaguha, ariko nta creativity usanga umuntu akaragira muri vyo ko nkora ibyo unzaniye nkaguha ibyo ushaka. Rero icyumviro nagize navuze ati ngira mfate abantu babiri, ifoto itari bwigeri kuko urani ifoto ntawe wari bwayibona ntibaho, gusa je narayiremye. Navuze ati ngira ngire creativity mfate monde turimo ubu, uko ubu tubayeho ndabifatanye n'akaranga ka kera, ni kuri ca kindi nyene culture mugabo nawe urabibona uko kera twari tubayeho, canke akaranga ka kera siko ubu gahari. Kamwe sinovuga ati kamwe kagenda gatituka mugabo kamwe gafata iyindi image. Rero navuze ati ngira mfatanye ubu na kera, fata akaranga ka kera ndagafatanye na kubu, rero genda ndabifatanye ngira ice mfata abahari ubu nyene, sinoca nicapa jewe canke mfate kugira nerekane ubushobozi iyo œuvre d'art. Ico navuze ndereka mfate abarongoye iki gihugu, perezida n'umutamukanyi wiwe, niyo mpamvu naciye resultat urayibona. Kubera iki wahisemwo kubambika ibintu vya kera? Ico cyumviro cyakujemwo mu mutwe gute? Nivyo nyene nakubwiye, nakaranga twebwe abarundi naho tuko turashaka gushusha n'ukundi kuntu, ariko turacafise akanga ka kera. Impuzu twambara kera, wamubona no mu mariage ababiryo ugasanga bambaye bashatse kwekana akaranga kabo. Rero nico cyumve navuze sinoca ndabambika izi mpuzu ubu zihari zibatuzaniye ngo ndabambika ama costume iki. Navuze ati reka sinje hors y'igihugu, ube mu gihugu indani, ariko mu vya kera. Mu vya kera. Rero niyo mpamvu naciye ngira iyi ide ndabambika, urabibona icumu, ibintu vy'akaranga nyene. Baboneka nk'umwami n'umwamikazi bivanye n'ingene washoboye kubashushanya, kandi ni igicapo ciza cane, ariko hari utuntu twinshi n'ubu nkicipfuza kukubaza. Mbega izi mpuzu canke ivyo bambaye mw'izosi ku maboko, hari abantu bariko badukurikirana ariko batabizi, shaka usigure akantu kamwe kamwe kuri iki gicapo, kuko si twese dufise ubwo bushobozi bwo kumenya akaranga ka kera, kuko ubu turi mw'isi dukurikirana cyane ibintu vy'ubu, abantu bafise inyambaro, ama costume y'amamanza, ibintu vyo muri ku, ariko ivya kera cyane cyane ntavyo tuzi. Bashobora gusigura ukadusigurira
nk'ubu turabona intebe idasa nk'izindi, turabona ibintu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yambaye mw'izosi no ku mutwe, turabona icumu hariya ariko ntituzi insiguro, turabona inyuma ku ntebe turabona ikirango c'igihugu ariko si benshi tukizi, turabona abantu bariko bavuza ingoma, turabona inzu zimeze nk'inzu za kera z'ivyatsi. Mashobora kudusigurira muri rusangi uko ivyo vyumviro vyaje n'ingene n'ico gisigura kimwe kimwe? wari watevye kubimbaza. Ikintu novuga, iyi dessin irimo utuntu twinshi vyo nkuko wabivuze, kandi burakanu kose nashizemo kose kafise isiguro. Ntibibaze ngo napfuye gushiramo nkuko burya akantu kose nabaye bubwigeko kugira bikompletane n'iyi dessin. Dabo aba bantu bo burabazi, umukuru wacu w'igihugu dukunda n'umutambukanyi wiwe. Rero umukuru w'igihugu urabona ko afise icumu. Icumu novuga yuko ni kuva kera icumu, ingabo, umwami yaba afise icumu, bisigura vyerekana ukuganza, intsinzi. Basi ibi sinzi ingene bigusigurira neza, sinzi kuko abitahura. Intsinzi, ukuganza, ubutwari. Rero urabona ko yambaye ku kuboko kwiwe k'uburyo hariko idarapo ry'Uburundi. Nashatse kugira ntimwibaze yuko nagiye igihugu, turacari mu Burundi nyene, agwanira igihugu nyene kuko ni icumu rigwanira igihugu turimo, ni ingabo igwanira iki gihugu. Urabona umutambukanyi arambaye ibidede mw'izosi, hari n'akandi yambaye mu mutwe. Rero ivyo vyose kera unagiye kuraba ukiyemfoma ku amafoto ya kera, uko kera bari babayeho, abakenyezi wasanga bambaye imiringa, ibidede ku maboko, mw'izosi, mu mutwe, vyerekana ubwiza. Kera niho vyerekana ubwiza bw'umukenyezi. Apa y'ivyo vya bindi vy'ubu amashanete, vyabumva ni ibi vyavyo. Umva hanashatse kugira kwerekana iki, tureke kuja y'igihugu, twifocus. Igihugu kirafise ibintu vyinshi vyiza vy'akaranga, kandi bikorerwa mu gihugu, kandi bikorerwa ngaha mu gihugu, kuko ibi vyose bambaye bino ni ya ni art nyene turimo, kuko art ni nini. Hariho gucapa, hariho abajisha, hariho ceramike. Abatabizi ni bijya vyo kubumba, ugasanga ubumvye nka statue umuntu mw'ibumba. Hariho ibi vyose vy'ibidede, art ni nini. En fait mu monde ubu turimo ni art gusa. Aho ntuza kuntahura neza, mugabo wumve mode turimo ni art, ni creativity, kandi creativity ikombinana na art. Rero ibi vyose nta kintu nagiye y'igihugu, ni ibintu vy'akaranga. Urabona yambaye impuzu ni urukoba, so tashobora kuba ari urukoba rw'intama, ariko kera bambara impuzu z'ibiti. Rero hano ngaha niyo mpamvu namwambitse nk'uko, ni ibintu vy'akaranga gusa. Rero urabona yuko intebe bicayeko ni intebe idasanzwe, ni intebe y'ubwami. Umva yicaye ku ntebe y'ubwami, za ntebe kera twabona abami wasanga bicarako. Rero ku ntebe hariko emblème, unité travail progrès. Rero umva ivyo vyose biri muri iyi nyene, muri iyi dessin je nakoze, harimo ubumwe n'ibikorwa n'amajambere. Ubumwe, ibikorwa amajambere vyose birimo. Ubumwe bana ni president n'umukenyezi wiwe, bose bari hamwe, n'ubumwe kugira bateze imbere igihugu. Harimo ibikorwa
kuko icuma afise si kubifata uko bisanzwe ni igikorwa arimo igikorwa cyo kurwanira igihugu. Voilà. Harimo amajambere ni novuga ni domene yiwanje n'ubu nyene turimo wana ubu turi muri kubu mukubu yego nafatanije n'akake yego n'amajambere na kombinanye na pasi sinzi kuko bitaho. Okay. Umva byose birimo yego background umva ni utwo tuntu ubona inyuma yego hariya impande yo mu Kenyezi hariho umuntu akavuza ingoma yego urabizi ingoma ni kuva kera ingoma ni wumvise Uburundi wumva ingoma yego cyo ndibaza urakizi yego hariho umuntu akavuza ingoma yego ngaha hariho zirya nzu za kera z'abami za kera ama ut urabona hajya hose hariho umuntu akavuza ingoma yego uravye quelque part hajya impande ya embleme hariho intare yego intare urabizi ni intare ni gukomera nta gutinya umva ni peu importe ikintu ingwane yose bizoza ibiki gukomera tukarwanira igihugu cacu rero ibi byose nashatse sinari gufata ukwesha interview ndabivuga nk'uko gusa nashatse kubyerekana mu mpano jewe mfise iki ni igikorwa kitantwaye umwanya muto nayikoze après nk'ikiringo nk'ukwezi korashika kuko hariho nk'iminsi imwe ntakora mugabo navuga ati reka nkora ikintu kiri exceptionnel ikintu kidasanzwe ikintu tutamenyereye bana ni forma nakoreyeko ni ipima 2 mètres sur 2 mètres 50 ni nini gose ndibaza n'aba artiste bakeyi no mu Burundi bashobora kugira kwihangana bagakora ikintu nk'ikingana nk'uko ntibanebwe ntibagire iki burya icyo cyose ni cyatugaruka muri byandi vya mbere nakubwiye gukunda icuri n'ico urakora ikintu gikunda ukagiha umwanya twebwe numva novuga ibintu byinshi kuko twebwe aba artiste ikintu tubuze turi capable yo gukora ivyo bintu turi capable yo gukora ikintu kidasanzwe ikintu kitamenyerewe nkuko ubibona ngaha mugabo nta bantu badushigikiye bahari nuje azumenga arabipinga ukuntu avuga ati burya ibi bintu ntibamenye iki turimo muri twebwe kandi je nabwije ukuri aba artiste bari ngaha mu Burundi turashoboye ico cyo ndakikubwiye je sino nja ngaha ngo mvuge ngo ni jewe ngo canke ngo mpinge ngo uyundi aba artiste bo ngaha mu Burundi turashoboye rero ikintu dukeneye abantu batuba hafi badukomeza kugira natwe dukomeze igihugu cyacu. Mbega zoba zari indoto zawe kumva yuko wocapa nyakubahwa umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe? Ni indoto zane kubera ide ntinjemo ubu nyene ngo nkuko ide nagize kuva nkiri no kwishuri navuga ati ndashaka gukora ikintu kidasanzwe kumwe usanga wicaye ahantu nyene wicaye kuriyumvira wandika kuko ni projet nanditse no mwikaye ndafise agakaye ngendana buri akayide kose kanjemo nguma nandika buryo usanga muri carnet yanje mfisemo amadese menshi ivyumviro vyinshi nkeneye kurealiza mugabo ni bukebuke nawe wumva ni iki cyumviro nakigize kuva nk'iye kw'ishure ugashaka kugira ikintu kiri exceptionnel mugabo ntagiye hors y'igihugu mpesha icubahiro igihugu canje nyene ndavyiyumvira mvuga ati ntaco kubera n'ikintu gitwara umwanya sinari kubikombinana n'ivy'ishure kwazi ivy'ishure usanga ari amadevoire iki ibintu biguma biza nk'uko usanga utari concentré cyane kuko urakora mvuga ati igihe nzohereza ntaco icyumviro kandi akibike igihe nzohereza ntigezoka kugihayarize kandi Imana yaranshoboje bana yuko cyabaye hayarize kandi uko nabikoze nanje ubwanje ndavuga ati nakoze
inyuma y'amashuri wavuze ati iki kintu zari indoto zawe, uvuga ati ntegerezwa kubivana mu ndoto ndabishire muri mukuri, ndabishire muri reality. Mbega ni ikihe kindi kintu wipfuza inyuma y'amashuri wipfuza yuko wozana gitandukanye n'ibindi abandi ba artiste bariko barazana? Kumbure wava kw'ishuri ukavuga ati nje gucapa ivyo n'abandi ba artiste barabikora, kugira ushobore kwibeshaho, ushobore kuronka udufaranga, ariko ni ikihe kintu wumva ati wowe nka SR Pen wozana kitaje gufasha wowe gusa, kije gufasha igihugu, kije gufasha n'abandi ba artiste muri rusange? Ubajije ko ikibazo ciza. Jewe kuva mvuga ati mana yanje ndashaka nige bino bintu, narifise but imwe, narifise ahantu hamwe gusa shaka kugera. Shaka jewe nkuko bivuze, je siniko ndabivuga ku izina ry'iwanje gusa, kuko abafise impano ngaha mu Burundi ni benshi, bafise impano nk'iyo mfise ni benshi kandi mu madomene atandukanye. Rero ikintu navuga ati haryo usanga usanga nkanje mfise connection n'abandi ba artiste peut-être twiganye canke abandi tuba twarahuriye par exemple ma exposition canke utundi tuntu dutandukanye. Mugabo ivyo ntibikwiye. None imba nagiriwe chance yo guhura nabo bantu abatayigiriwe nabo gute? Kuko hagihe je nkanje hagihe ubona nka numero y'undi mu artiste afonye ntiyavyigi, kumva mbwiye ati ndashaka umbwire bimeze gute. Nyumva ni ya manque de connection, kubera iki ntidufise ahantu tuvuga ati ahantu turahahurira, barahatuzi nk'aba artiste bya dukore dukuze impano umwe wese afise. Rero muri ivyo byose byaranze amavuga ati ahantu nkeneye gushika, kandi sinohishikana jenyene kuko navuze si izina ry'iwanje gusa, ku izina ry'aba artiste, kandi ndanabisaba nyakubahwa umukuru w'igihugu, turakeneye musée des œuvres d'art. Musée des œuvres d'art sinzi ngaho kuko urabitahura. Par exemple nko mu Faransa hariho nka musée de Louvre. Musée de Louvre usangamo ama œuvre yose y'abartiste ba kera, abubu, ugasanga ariko prix na ubibonye ukavuga ati iyi ni tese imeze uko. Ukaza ukabona signature z'aba artiste ukavuga ati uyu mu artiste naka niwe yacafye kino ndamukeneye, kubera iki œuvre yiwe iri ahantu. Je ntuzoza kuvuga ati esi Pen ndamukeneye ata œuvre yanje urabona. Oya, uvuga ati none ndamukeneye mu biki? Bisaba ubuzi œuvre zanje. Rero kuzimenya ego amarezo social aradufasha ukekana ibikorwa byawe. Sivyo ntibihagije, si bose bakoresha amarezo social. Par exemple jewe nka mama wanje cyangwa papa wanje usanga ifone yiwe ari WhatsApp, galeri WhatsApp, kuvuga ati ngagiye ngo kuri Instagram ngagiye ngo araba ngo aba artiste, ivyo bigira aba jeune. Rero muri uwo mwanya ego aba jeune turabakeneye, mugabo turakeneye n'aba bantu bakuze nabo bamenye ibikorwa byacu, kuko aba nibo bazokomeza twebwe urwabo. Rero si kuja ngo ku marezo social, ego ivyo biradufasha kandi ndabishima kuko aho ngeze ndabikesha rezo social, kuko niho nerekana ibikorwa byanjye. Mugabo turakeneye ikibanza mwize, ku buryo n'ingenzi zivuga ati tuje kugendera ahantu, burya aho n'umumama ari mu nzu avuze ati par exemple ndagiye muri ville, acana akavuga ati musée des œuvres d'art, akinjira akaraba akariha abartiste bakabaho n'igihugu kikinjiza amafaranga. Akinjira akavuga ati akaraba akavuga ati utu tuntu ko ari twiza, izi dese ko ari nziza. Kurya usanga amatablo, ceramique, sculpture, urumva usanga mu tuntu twinshi. Sculpture sinzi kuko ubona neza ajya ba sculptor mu mbaho, ugasanga nko mu giti bakozemo ingoma par exemple nkabijya
yego kuryo winjiye usangayo ibintu byose by'akaranga. yego Igihugu cyafise ibintu byinshi by'akaranga byo tuzanira amahera menshi byo duteza imbere, gusa ntituko turavyerekana. Rero nico ndiko ndasaba habe musée des œuvres d'art, kuburyo aho umu artiste wese haba abahejeje kwiga muri ETSA, haba abatashoboye kwiga muri ETSA gusa bafise iyo mpano, kuburyo usangamo ama œuvres d'art, kuburyo kwinjira uriha ca kuri yakeyo kare amahera ukaza ukaraba iyo ushima ukagura, usanga ko napfi amayovu y'abartiste batandukanye. Ico nico numva nosaba, ni nawo numva jewe nshaka kugera peu importe naho, kuko iyo usavye simpaka uhabwe. Natwe ubwacu turafise ubutwe bw'abartiste bafise ubwo bushobozi, uko tuvuze tuje hamwe, atari kuvuga ati twebwe abartiste turafise akadefo, ugasanga umuntu avuga ati jewe ndabizi urya ndamusumvye, sishobora kumwegera uko ndabizi uko ndamusumvya ntabishashe, ahubwo niwe yobaje kunyigirako. Ugasanga uko urashaka kwigira wahatari, kugira utere imbere uyegereza abantu, tukaja hamwe mugahana ivyiyumviro, tugakora ikintu kizima, kuburyo aho usanga ariyo amadese meza y'ubwenge, atari kuvuga ngo urampaye ngo iyo komande ngo ndagucafye ngo ndakora ibiraheze wampamahera biraheze. Oya, hariho ama exposition, kuburyo iyo mize ariho hazoza harabera ama exposition, dusigura aho matablo. Sinzi kuko urabibona, ndumva muri jewe arico kintu numva nipfuza, kandi nosaba n'igihugu canje n'ukuri tuje hamwe ico kintu tugikore, duteze imbere igihugu, duteze imbere bareke kudusuzestima ngo ibintu ngo nta kamaro ibiki, kumva nk'umuntu ngo agiye kwiga gucapa ngo umenga ngo abagiye guta umwanya. Siguta umwanya kuko ni ikintu evre yanje ndakubwiye prix iriko wovuga we nawe kubera iki sintinya kuyiha prix niyashu yiwanje mu bwenge bw'iwanje, rero ndabiha agaciro. Jewe ubwanje nahaye agaciro ivyo nkora, nindazoza kubiha agaciro. Je nama mbona aba artiste usanga bariko batembeza amatablo ngaho, ugasanga tablo deja gutwaye uburyo, kubamba bino cadre ikiri ibintu bitwara uburyo, ubwo ugasanga nk'umu artiste acenga hafise agatablo kaga paysage, ugasanga ngo nangara ngo 10,000 mukanatesha imagine mugatesha. None igihe ukora agacapa ko atanumwe yaza ngo muteshe, ntarumwe yaza no kukubaza anagufashe ngo ibiki yari yashuye iwawe. Mwe gute guha agaciro ikintu ni wewe bwawe uha agaciro ico kintu kurakora. Je sinora umwanya nabitayeko, effort zose nagize nkarara amajoro ncapa, nkarara amajoro nkora niyumvira developa capacity iri muri jewe, hama ngo ndayitwaye ku isoko ndayishire kuri yose niboneye uko nkeneye amahera. Kiza kubaha akazi kawe, ubaha akazi kiwawe, uhe valeur ihwanye nico kintu kuragira. Rero jewe sinzimba, sinzimba impamvu uvuze nk'uko ego ndashaka kubwira amahera ko woga cubwira ngo ndazimba, gusa je sinzimba amahera imba ndakubwira abahwanye neza na dese yiwanje, kuko simparura ngo ibi uko urabona, mparura umwanya, mparura amarangi, mparura ide, mparura vyose ndabishiramo, vyose ntarakamyene nkaca rero nkombi navuga ati evre yanje kuya amahera ya nayo, suba turayama suba tukareka. Wavuze ikintu kijanye n'ahantu mwohurira aba artiste mukadandaza mukadandaza ivyumviro vyanyu, mukadandaza ibicapo vyanyu, ndetse n'ingenzi zikaza zikahagendera zikabona ivyo mwacafye, zikabona kahise k'igihugu mu bicapo, zikabona ibintu bitandukanye, mbere zigahimbagwa zikagenda zimenye ibintu vyakahise ku Burundi. Uriyumvira yuko ifise ubushobozi bungana gute kuzana amadevize mu gihugu?
turarondera turazi yuko igihugu kugira kibeho cane cane kirakeneye arya amafaranga y'agaciro, kirakeneye arya amafaranga yo hanze kugira ibintu bigira agaciro, ndetse n'ivyo tuzakugura hanze turonka amafaranga tuja kubigura nk'imiti n'ibindi bitandukanye. Nubuhe bushobozi ubona hamwe mwoja hamwe igihugu kikabafasha mwozana mw'iterambere, igihugu kikaronka ubwo bushobozi kikaronka ayo mafaranga y'agaciro, namwe mugashobora kubaho? Ndakubwije ukuri. Yego. Ndakubwije ukuri. Yego. Jewe si ibintu ndiko ndakubwira nk'uku. Uyu mugabo wanje deja ndi professionnel kubera iki naravyigiye. Yego. Rero je ndakubwije ukuri, haba ku mahera, yego, haba kuri visibility, yego, byozana ibintu bikomeye gose gose kandi gose. Tuma igihugu cacu kigira visibility, bikamenyekana mu bindi bihugu. Yego. Kubera iki? Aba artiste kubera yo ngaha mu Burundi, yego, ikazana amadevize kuryo n'amahera yacu ashobora kugira agaciro. Yego. Kuryo yaho usanga umu artiste wese afise agaciro. Yego. Ubu tugeze hahandi usanga umuntu kuryo uronka umu artiste umugeti ingo nkwereke. Yego. Ingo ndaguha akazi. Yego. Giye kuri déplacement yiwawe. Yego. Muravuganye gusa mu nyuma nkabwira ati ntaco turavuga nzokubwira atusubira kuri déplacement yiwawe. Yego. Izgura uko kugenda no kugaruka nta na kimwe umuntu agufa yashaka kumva wamaze guhomba deje. Kubera iki? Yumvise umubwiye amahera ibiki ati ibi bintu je no biri ibi nzorondera aba artiste bandi. Yego. Bamwe ushobora gukubita amahera ngahe bakaza akabikora. Yego. Umva uko kose ni kugaya bakanagaya n'aba artiste. Yego. Deja je nahombye. Yego. Rero ndawubwiye yuko twogera kuri ico kintu, igihugu kikagitahura, kikateza imbere kikaduteza imbere, kigakomeza kuryaho amadevize yinjira. Hogera igihe hahandi umu artiste ugira umutume ari umurihira déplacement, akaza mukavugana, kandi ntuwo mutuma ko ubona ko ari bya bintu byawe byo ngaho ngo ushaka kugira gusanga umwumvirire, babone ko dufise agaciro. Kandi je ndabikubwiye nka pourcentage nobiha sinoja munsi ya 95%. Yego. Yuko ico kintu tutokigerako, twokigerako neza, amahera kinjira mu gihugu, hakaba visibility, natwe ubwacu tukagira ama idée, hakaba ama formation. Umva kugira iyo mize gusa si uvuga ngo turafise ngo aho dushira ama evre byonyene. Yego. Hoba na formation. Yego. Y'aba artiste tuvuga ati none ko twese tugiye hamwe ubona ho kubiki. Yego. Kugira tugume tujana nuko aho mu monde ya aho tugeze. Yego. Hakabamo aba designer. Uko yose ni bakavuga ati okay dukora iki tugire gute, hakaba formation tugatahana ivyumvira buryo du produce ikintu hama tugagira exposition niveau international. Tuvuga ati mu Burundi hazoba l'exposition. Yego. Abantu bakaza mugatumira n'abandi ba artiste bondi mu bihugu bakaza kuraba abandi ba artiste bino mu gihugu cacu mode tubayeko uko tumeze. None baje ntumva ko ari ya visibility. Yego. Igihugu kiramenyekana, aba artiste bakamenyekana. Genda nk'ubu abantu baheza kwiga kuri ETS. Yego. Nta kindi bakora. Yego. Usanga bagiye kwiga sport. Urumva. Yego. Ugasanga bagiye muri sport. Yego. Ugasanga bagiye ugira amahirwe ugakora mu ma imprimerie. Yego. Ma secretariat. Yego. Ugasanga ugiye y'ivyo wagize. Yego. Uvuze ati ngo mbandanye vya usanga ukurikora akatwe kiwawe. Yego. Nkuko kwiwanje. Yego. Samvuga ati jewe ngira nkore peinture ikinda bikude. Twari dukwiye kuvuga ati abavuye hariya abafise aho bashikira. Yego. Bashikiye muri iyo formation. Yego. Atubwiye ati musée wa n'ukuntu imeze wowe kuhejeje uzanye iki. Yego. Kwishuye wakuye yiki. Okay. Ufise iki muri wewe. Okay. Twereke impano ufise. Bakaguma baronuvera bari aba artiste bashaje ama idée mashasha
mene nawe ntucomba yuko ariko igihugu kizakimo kiratera imbere. Okay. Mbega turabizi mu myuga yose harabaho intambamyi, nize intambamyi muhura nazo? Kumbure hariyo bamwe usanga uburyo arizo ntambamyi bahura nazo. Wavuze ku kintu kijanye yuko igihugu co bashigikira, ico nicyo kigaruka ko wagisiguye neza, ariko kijanye n'uburyo bimeze gute muri rusange? Intambamyi ntizobura. Intambamyi ntizobura kuko nk'ubu ubitaragira nabwo ivyo nivyo niho twifuza kugera. Mugabo muri uwo mwanya none gasha usanga ukurikora bakatwe kiwawe. Taronse iyo sponsor sanga ari amahera yiwawe. Rero hariho n'abandi rero usanga ayo mahera atabo bafise, basanga naco gitumye baheba gucapa kuko ibi byose bitwara amahera. Naho hariho cyose gitwara amahera. Naho uvuga ati nka par exemple nkaje uvuga ati capisha ikaramu urayigura. Ndaza arabaca bibaza ngo nawe ubura amahera y'ikaramu. Harabayabura. Ugasanga ufise iyo don, ufise iyo mpano muri wewe, gusa ubwo buryo bwo kujagura amakaramu, kugura iyo bistol ugacapako n'uburyo. Ugasanga ntabyo ufise, impano yawe irahevye. Umva niyo n'intambara. Rero umva ku buryo je numva byogera yaho uvuga ati ku buryo ubu ni sawa, ari uko tugiye hamwe nk'abartiste tugakorana. Buryo uzosanga umwe akafasha uyundi, undi akafasha uyundi, bashira ivyumviro hamwe. Niho na za mpano zanyu bamwe bicaye zidapfa. Bavuga ati ndaja muri formation hama ndabe kubera iki turaronka ukuboko kw'igihugu. Igihugu kirashama ukuboko, kiradusponsoriza. Nivyo ico kintu uvuze, igihugu mu bisanzwe mugiye hamwe, novuga mugiye hamwe biroshe yuko gishobora no kubafasha. Kuko mu bisanzwe igihugu nibaza yuko sindabimenyereye cyane, ariko nico hagoka kivuga ati nje gufasha esi gusa. Bisaba yuko muja hamwe mukerekana ivyo mukora, kavuga ati mwaragiye hamwe, mwagize ikintu mwubaka ubumwe, reka tubafashirize mu ubwo bumwe bwanyu. Aho nibaza yuko ni ikintu ciza cyane mugiye hamwe kugira n'igihugu gishobore kubafasha muri hamwe. Kuko hariho n'impano, zirya mpano zaryamye, zirya zicaye ugasanga umuntu yaciye aja mu bindi ntizigipfuye. Kubera iki turafise ukuboko kuko tuba hafi. Rero nivyo nabwiye intambamyi mu gihe ivyo bitarashika. Intambamyi zirabaho z'uburyo, udafise ubwo buryo akagaheba, upavnya akabironka agakora. Gusa ni handi uzosanga nawe ukoze kubera ko uvuga ati none ubukurikira mu gucapa uburyo nzobukura. Ugasanga nawe ukoze ni kwa kundi ico kintu ukoze ugiye kukidandaza ugishizeko prix nawe utashaka kwishirako. Urashizeko prix nzima, mugabo ugasanga umuntu aje akubwira ati dufate par exemple livre yawe uyigurishije 500,000. Ugasanga nk'umuntu araje 500,000 iyo tablo jewe amwatereka reka azona guhaye ambwira ati ijana ntayurya canke 50 ntayurya. Ugasanga ufise ikibazo, ugasanga iyo tablo yawe ibintu byose wayikoresheje birarenze naho mahera. Ubwo ko uvuga ati neka shaho ubuheze nzokora gute, acupa kuyatora. Aho ni handi uwo muntu ayikugura yagenda avuga ati ngo sha urya muntu ntazimba. Mugabo kuri we uramyisha, uramugiriye nabi, wishe kazoza kiwe. Kubera iki avuze ati none gashaka gukurikira uburyo nzobukura. Rero kugira ivyo byose tuvyevite, nuko twoja hamwe, abartiste babitahure, tuje hamwe, dushinga inguvu zacu hamwe, igihugu kibone ko twunze ubumwe, naco kizodufasha. Na wundi niho ndavuga l'union fait la force. Naho ndije nyene genda nkacapa kwanje, agiye bicamo bikagenda neza. Gusa urya nawe igihugu ntawe ubizi ko byacemo byagenze neza. Mugabo nk'imaje byagenze neza, urya byagiye nabi, byagenze nabi. Twaye twunze ubumwe, ndashaka kuzambwira ati we byagenze nabi kubera ibi. Okay, akira kora mugafashanya. Numva ko ari kwagukomera, ntitwumve
yuko uvuga ati ngo ibintu ngo ni ivyanje impano ihabwa n'Imana yego numva rero bishitse ugasanga barahawe iyo mpano wumve ko hariho n'abandi bashaka kuyihabwa yego si ivy'iwawe gusa rero ni ivy'igihugu yego ni ibyo muri societe ubayemo yego rero umva intambamyi novuga y'uburyo irahari kudandaza irahari nico navuze ukagenda kudandaza ugasanga ko baguha amahera soko ry'amadese ihari usanga uko uratembeza ngo gaca gufata nka babandi nyene navuga cyane babandi batembereza ibyo nibisanzwe ni kenze je natangaje nkabona dese dese je nshobora kugurisha 250 ugasanga umuntu araje nkabona nk'undi yoba aracafye nk'ibishaka kumenya par exemple nka paysage nkabona yadesi uyigurisha ngaha ngo 15,000 yonyene none jewe desimwe ndayimultiplia kuri amahera wagize none wewe umva uzotera imbere ryari utaguha agaciro ibintu byawe ngo nuko ukenera amahera ngo nuko ngo usinzara ngo ubike ego inzara turabizi nyene iratuma ukora ibitagize muga no guha agaciro ikintu kiri muri wowe n'ikindi sinzi ngaho kuko urabitahura abantu ntibumve ngo ni kwiyemera oya ni kwiteza imbere kwiyemera no kwiteza imbere ni ibintu bitandukanye jewe sisi niko ndiyemera ngo nuko ngo capibi ngo cangire oya niko ngihageza kwiteza imbere rero abantu ico kintu nico batako batahura umuntu umubwiye amahera ukumva ati ngo mani ngo nguriyemera ivyo ngo nibiki oya ngo zorondera abandi kandi impamvu avuga uko nuko nyene haba hari abandi nabo bagira umuga twese dufashe iyo decision tuvuga ati twiteze imbere uje wanje ukambwira ati nanga 500,000 nawe uzoca uvuga ngo ngiye ku bandi n'abandi uzosanga yuko nyene ubushatse uzobihera cyangwa nimba ushaka kubikora uzobikoresha kandi amahera uzoyatanga rero n'abartiste kote yabwo ndanabibonye kote yo kudatera imbere kuri twebwe abartiste kuri twebwe ntituzi guha agaciro ibyo tugira hari n'ababijamwo bakaja mu byo gucapa kurya par exemple ugasanga nta mpano ufise ugati nkeneye gukora ikintu kenye nziza amahera ugasanga uciye wiransa mu byo gucapa ntabyutse nta mpano ufise ubwo kubera utazi strategy utazi ukuntu bigenda ugasanga ahubwo kudusubiza inyuma kuri wapfa kubikora uko nyene wego afise n'utundi ukamuga wapfa kubikora ugasanga jana mu mahera ayo ubonye yose jana kubera iki fanye kubikora abantu baza agaciro jewe nzi agaciro y'ikibyo nkora abantu simpa kubishira ku kintu cyose mbonye ni ke kintu wobwira aba artiste nkawe canke n'abarya abantu bagura ibyo mwacafye babashigikira kuko aguze abagushigikiye kuko nkuko babivuze hariho benshi ibiciro biri hasi ariko zishobora kuba ari impamvu z'ubuzima ugasanga yemeye guhombesha ko impamvu z'ubuzima ariko wewe ni ikihe kintu umva wosaba abo bantu abartiste ndetse nabo bashigikira ibikorwa byanyu mu kubigura no kubimenyekanisha ku bantu cyambe ikinje no saba ego wumve yuko ubonye ne bacapa wewe nticyajya wumve uno artiste ngo wumve ngo ndashoboye ngo urahari benshi rero ikintu no saba ngo bumwe kuryaho usanga ko twatumanako tukagira ahantu tukavugana bwati mbona bikogenda gutezwa kuri abe ukonetse kirani amakuru hari abace bakinye ngo jengo sinokugira ngo strategy koresha ego sebe iwawe ubwo urafite n'ibindi bintu baterera gani tuyaje ubana ibyumviro ubona ko twakora ariko iki kintu nosaba bana kaparika nk'aba diaspora aba diaspora ugasanga ko diaspora nawe yawe diaspora rero
uko umuntu ashobora kuyikugurira ego n'aba nabo bari inyuma y'igihugu yabo Ego. barabikora ego nabo bafisemo iyo ukuboko Ego. ushobora kuvuga ati ndakomeje aba bati bakora ibintu byiza ego bari ukavuga ati jewe aba batize ko bashoboye kugenda hano Mhm. ahereyemo ntacyo ndashizemo nimba ari amadolari angahe ndashizemo ego ngaho ni kwa kundi n'abari inyuma y'igihugu nabo bazaba bariko barabona bariko babona bariko baduteza ego bashobora kuvuga ati wewe waraguye hasi kubera ukuntu amugo manager w'ingingo cyangwa Ego. ego barabikora kandi turabishima Ego. n'abadiaspora mu bantu bariko bateza ego yacu no mu Burundi ego kandi turabishima Mm. abana bo babishima babishima n'ubishima ego mbere yuko turangiza ndashaka ugire ikintu usaba nyakubahwa umukuru w'igihugu. jewe ikintu numva nosaba nyakubahwa umukuru w'igihugu muri uwo mwanya ndiko nkoresha iyi desi ego ntituri kumwe kandi iyi Ego. desi ntiramushikira ego mugabo ndabizi iki kiganiro kizoshika ahantu kizoshika Ego. kure ego aparvenye kukibona ego jewe ikintu ndamusavye ego nafashe ugwaruka muri ibi bintu vya ego nateza imbere muri iki gihugu naduteza imbere ego raba par exemple iyi result ego none uwo buzi combien de fois aba artiste bari muri iki gihugu bashobora gukora n'ibirenze n'ibi nkora ego barahari none cumva jera bibi nkora si Ego. bibi ego hariho n'undi ushaka gukora ibirenze bino ego tugiye hamwe ego wumva twokora iki rero umukuru w'igihugu ndamusavye ico cyumviro dufise tugire mwiza narabe akidufashemo ego peu importe inzira zose azobishiramo ego je sindiko ndamubwija ngo kuko ni umukuru w'igihugu ego mugabo ndamusavye nk'ugwaruka mu Rundi ego aduteze imbere ego kugira natwe duha agaciro igihugu cacu ego ateze imbere iyi mpano Ego. iyi ayiteze imbere ego kandi ndabizi ntazoba desu azobona yuko ikintu yateje imbere kimwe naco kirateza imbere igihugu ciwe ego ego tubashimire cyane twongera tubasaba n'ikindi gihe nitwabakenera ari mu bijanye no gucapa canke mu bindi yuko muzotubangukira je nta kibazo ego naho akanya umuntu niyo bwanga umwanya wose manda wumva ufise umwanya Ego. kuko mbafise ibindi mba ndiko ndakora ego ariko jewe ukavenye kumbwira ndakwitaba ego ukayaga je nta kibazo murakoze cyane ego